Cyangwa nitwa Justin nyene nitwa Justin nayiretse cyamamare cyariza gute ko murashaka kwa ati none yise cyamamare ngiye tuzi ko twogera ku isoko si bose bamuzi nk'icyamamare ariko ushobora kwati uyu ninde akora iki so novuga yuko benshi banze kuri cyamamare banze ko ndo mukomiti kw'iryo zina cyamamare cy'umukomiti niko benshi bo banze kubera ko mugenda ari nk'icitwa Justin ataba ntamenyekana muri ibyo bya komiti ni benshi batari banze kandi mwunganira uwo mwana ndabona biramugora kuvuga umwana cy'umutaho uyu ni cyamamare kandi nkuko yavuze kugeza aho yitwa cyamamare yahora yitwa Justin yahora afise andi amazina bya Too Much Money bya Elisbo yarafise amazina menshi kandi y'amakopi ko muri comedy bisaba ube ufise izina rimwe abantu bakumenyera ko nko kuvuga ati Mutima suko nitwa Mutima afise andi amazina yiwe Gasore sinitwa Gasore afise andi amazina yiwe nje FAMBA sinitwa FAMBA nifise amazina yiwanje nuko n'umukomedi akwiye kuba mu gihe yaje ngaha turabona tumbye baramubajije manager witwa gutavuga uruzina bya Elisbo turamuzi ya Too Much Money turamuzi ni nani ule wa Tanzania Wozu tuvuga ibyo bizina ari umuntu yo kumenyera muri ayo mazina umuntu wavuze mu komedi avuga ngo ni Elisbo Too Much Money Justin nibyo tahurika bisaba tugutorera izina kugira abantu bazuba kumenyera kuri iryo zina waritowe ni ya Miss manager wacu ndibaza nuko niyo ravuze ati wewe rero tuzoreka tugwe cyamamare n'iryo zina uzozukoresha mu komedi gusa umwana muramutahura igizina ryamufashe byamunaniye kubisigura neza ni background yawe kandi abantu bazokumenya neza bivanye uzuramenya kuvuga background yawe kuko umufanzi yawe akura kumenye amenye aho tangure nawe ubwira nje gushika ahandi abafanzi baranje barazi aho navuye bazi kumvuka mu rugombo barazi kumba mu buyenzi barazi aho natanguye cinema barazi imyaka maze muri cinema nuko rero umufanzi akeneye kukumenya A jusqu'à Z kandi barazi gukunda ku Insta byose barabizi umufanzi rero uzuramuha umwanya wo kukumenya kandi biciye mu biganiro uravuga kweruka bisu ukavuga background yawe kuko umufanzi abakeneye kukumenya birenze ndibaza amamenye background yiwe yabyanamnaniye kuvuga namunganiriye mushimire rero asante icyo zo mushimira arakizi kumwiminja nabindi Yes, hello la famille, hello bakunzi Ashali TV muri hose mumeze fresh muri good. El Malove mwarimu ndameze bien, ndameze neza. Uno musi ko bibona akavura karamutse kazindukiza ko buke buko kuntu ikirere kimeze neza cyane. Ariko navuze ati Jesse simpagarara singyama abandi aho muri ndaze ko muryamanye abiwanyu utaryama yewe nawe ndaze yifutse ishuka ariko nanje navuze ati ngiye ku murimo ngiye kukuzanira abatatsi cyanke ivyamamare bibiri kumwe ndabahuriza hamwe no musi harasha haraka kabisa ndabarahiye ni FAMBA samba umwatatsi ndetse nashaje mamare turiko turakora umuti ngati baze baramutse hama tubandanye n'ibindi baze mbonye bino bigabo bibiri ngaha menya neza kwigane kugire gishe mwe murategura imbavu zanyu kugira ngo mwe muri twengera FAMBA ni yaje ndakumakumaneye urakumakumaye ego cyamamare mambo ni yaje fresh tu urameze neza nkibuye sasa hapo kuna chati na nani kwanza acha waniangalie kwanza busutu yes mwabone mwabonyeneza ko turi kumwe na FAMBA ndetse ni kumwe na cyamamare kuva mu ihuriro navuze ati kandi abashikire kugira ngo tuyage tubirishanye dutatu twe turatwenga twe turanezerwa apa rero kubabona mu maseri yabo bari ko barakora tubanze dufenyera mu kiganiro sivyo FAMBA nuko kabisa sasa wewe uno munsi vyagenze gute kugira ngo uzinduke kandi hari kano kabe nk'umustar ingebidi kwanza uturiye kwanza mu nyuma oya kwanza na bustar dufise man kuko turacarondera ubwo bustar kuba nazindutse no kubera nzindusiye ku kivi naho imvura y'amabuye sinobura kuza gushutinga tuko ngaho mu rusenze muri location ukanya tugiye tuje gushutinga ariko na bustar turaronga turacaburonde ubuse urabufise kuko kimwe n'ubusa ntibingana nimba waravuye ku kimwe n'ubusa ntibingana kimwe n'igiki ubusa nabone ubu igiharuro bivuga bizokora we wariyumviriye je niyumviye ubusa na kimwe urumujya byatanguye ariko mu buzima umuntu bavuga ati akazi katakwishe karagukiza wewe ibyo butse kandi umutindaro tisha yabaye nkaho yarababaye ko yuko ashe yimvira ikintu gusa kimwe cyo wabivuze umuza yaravuze ngo kimwe giki kuri kirura kibona avuze kimwe kubera yumvise nawe wakivutse none si ibintu bisanzwe kimwe giharuro canke
Canke Yes Famba, akazi muri ihuriro kageze hehe muri ko mukora gute ushaka no mako twabonye ko Mario isa niko mwamaze kuyiklotira musani n'abayugare kuri episode ya 20. Okay, ivyereke kwanza Mario naco no ivuga ko ariko kimwe cyose zo ya mbere yaheze tuko turitegura sezo ya kabiri ivyereke bikorwa muri ihuriro bikorwa biracari byinshi kandi vuba turabazaniye series nshasha yitwa urugo sishaka kuvuga ko byinshi kuko hazogera umunsi tuzobahamagara kandi ndabasavye muzotwitabe kugira twivuge ko neza twinani no fresh kuko ni sezo izoza kwica vraiment nituvuge ko cyane gusa nivyo bintu tubategurira Mario iraje sezo ya kabiri hama urugo iraje umunsi tuzobakenera tuzobabwira inshallah. Inshallah. Yes. Chama je nusi naongea kwanza ku Mario ko Mario niyo benshi baramaze iminsi baharaye yari harawe muri rusange yari harawe mugabo isa no kumenga yagiye nyene bana kimya ilipotea nini tatizo kabisa man nkuko Famba bivuze twebwe nta kintu twivuga ko kuri tusibyo mugo haraba aka insolite nyene ikasimama mvuze urumva ndakwishiye twaba tubivuze gute nta kintu ko bivuga ko ahubwo twebwe nyene nk'uko yabikubwiye dufite sinema shasha yitwa urugo Sinema ni seni unanicana anakuchalani ni seni shasha yitwa urugo niyo twiteguriye niyo tuzobahamagara dukorera ama interview menshi ariko bijanye na Mario kweri nta kintu tumva twivuga ko ego nta kintu mumba mu bivuga ko ariko no munsi reka ngaruke neza hari publicité mwari mumaze iminsi mucisha muri Mario ya filme nshasha ni my story yes icyayo yigeze ibimeze gutegetse he ko natwe tuyirindira nk'igishika. Okay, my story yaratangiye gusohoka yasose ryari basha no munsi turi ryari no munsi turi mercredi yasose ndibaza ni my story ni cinema ya Jojo ni sinema kuko buri umuntu mu ihuriro afite sinema yiyo hagarikiye nkandi magarikiye polisi urudubi magarikiye urugo magarikiye umwatatsi Jojo hagarikiye my story Hamza hagarikiye Mario bakundukize Suzana buri umuntu afite sinema hagarikiye cyama no hagarikiye yo sumwandisi gusa we ni nk'umukinyi ni cyama barandika akaza we barandika gategura kuko hajya baragabuye arabanditsi bakina arabakina batandika nuko biragabuye ego tugaruke neza ngahanye je no bose ntabirebire shaka nahuje ivyamamare bibiri sasa leo nataka kwanza hapa leo kuja muri film basi je mu makapera freestyle kwanza ya comedy freestyle ya comedy kwanza ya kapera ngano ironge kana kwa msanii hapa niko na artist aho gutahu usa kimwe cyo tufyatagurika nyine turi muri action simko washizaji ushatse kuvuga ati ngo tujaganye ahantu vaga dongoranya dukubite uritegura je nditeguye twebwe ndibaza nta kintu na kimwe turigera dukora tudakubise umuntu urabizi wera nyimba witeguye ahari abagabo ni hagwibara ndabanguranya oya ni wewe mugiye mu nkubite ibara yorayigwa buri munsi kandi abagabo oya ahari abagabo ni hagwibara rero iyo rigiye rigo turarisama naho haba ari barahagwa abagabo ego ari akantu gateye kwanza hagati ya FAMBA cyamara kugira ngo tumve neza za nguvu zabo ngene aho zihagaze no munsi abakunzi baryoherwa nabwiye tuno munsi ni gutwenga twanwe imbavu vraiment tuvuganye kuri muranda ndavuga buri munsi na kapera ko mukenyi wa filme ugini freestyle filme arangwa nuko avugwa nuko muri filme bazita sketch zijya nyine ukinira siri plus ni sketch zijya ni sketch sasa si abara mina bijua pole nawe izi bazita guti bazita gute izi bazita interview no interview no ko ndakubyumviye iyo umuntu agomba kubeshi aramanza kina kubesha ngo baranimvira kwanza ntone mu mutego none bitwara iminota ingana none hari iminota byatwaye igerageze gone ego chama je no musi shaka tuchanane hapa sari kuchana kwanza wewe ari kuchanile saa mwanzo ari kuchana ari kuchana hapa na rembe na mukasi urumva sasa je shaka nkuko muri babiri musanze mukina muri abakomedie hapa munajuana kandi mundazi ntimumana igihe gitoya no musi shaka kila mtu asemeka insolite ka mwenzake hapa tuambie insolite ya FAMBA yatujuagi ujama bavuga ati
ibitakurabura bahanze kandi rero imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo no yababwo araziteye hano ufamba reka nandi ndakubaza wewe wambaje iki nandi ndakubaza ubu no gutinga mu gitondo umuturuturu sizeri nkaza ati baba uramuzoranye n'umugore wawe ego mwagize ibiki mwijoro wobimbye ko mwijoro wobimbye urumva hari ibintu bimwe atari byo kuvuga ngo umva nk'icyo kibazo ndabwira FAMBA apani siri icyo utagaye tuvuga ati akakaru je ndakibuze kuri FAMBA bana moshe nasaka FAMBA ni musazi kwe sha ikintu yo bakunda kuvuga cyangwa icyo utazi wewe icyo ntazi wewe uzuvuga ati akaboro aka arakavuga acana aragakora tu ufamba akora sorete nkiki we icyo utazi rero ntacyo ukeneye kumenya kujyanda kimenyere icyo ntazi nkenda kibazo gyanda kimeye ntewe rero mubazi onye kugira kubwira ibyo wanjye je ntakunda kubwira aho rero ngura munyegereje banga oya ntabanga ndamunyegereje kuko ntajyo uri siri ko atajyo yego niba hari icyo mfite ibanga we nari FAMBA mucyane urazi kimwe cyo nyene kuvuga ngaha vraiment aba umwana yakuze yabaye umushinga naye kuko azibanga ry'umukuru wiwe kuribika neza niyo mpamvu kwanza ndakimushimira kuko ni insolite nyinshi anziko gusa niyashimye kuzishira ku mugaragaro yerekana yuko umwana turiko turarera cyangwa umwana turera ariko arakura kandi ariko aratahura icari cyo kuko si ikintu gisanzwe kugenda umwana ukamubwira ati ngo vuge ibanga rya so na nyoko cyangwa solide za so na nyoko akarivuga ari kurivuga nkaravuga noneho nararize ikirofa ariko ico kimwe vraiment nicerekana ko umwana yakuze gusa nje nyene kuvuga solide z'umwana wanje ni ikintu gito kuko nta muvyeyi ashira ibanga ry'umwana habona gusa kimwe cyo umwana ico nzi gusa akunda kurya ico nico nzi gusa nico zinabindi ibindi by'umwana afise indero umwana ameze neza nangorane gusa arajya uwo mwana ni fuku gusa kimwe cyo ibanga yarimbikiye nanje mfise insolite zanje nk'umugabo w'umushinga nawe wagasuguru n'ubwanwa nk'agasuguru n'ubwanwa amasage y'ibigori umva tangwe kumena rimwe atagutuka ngwirofa nuko biza urashaka gutuka umuvyeyi ngwirofa akantorotse arega umuntu uranyerera kandi ururimi ruranyerera kandi runyerera kuyidigi kandi ruranyerera ururimi ariko FAMBA muri Mario muri babiri mwebwe mwari abantu menga muzana bapingana bara muri kwa mwerewa ni kabisa sivyo sasa niyo naje yaka no ngari mwumvikane je cyane nimwumvikane kabisa kimwe cyo ubemeranirwa gutahura cyo yagiye tugo turakina cinema si kuvuga yuko ari ubwo buzima bwacu bwa misi yose ngo nitwumvikana canke ngo nuki no cyo turabana turanga kwanza n'urukundo n'ubupfasoni n'ubushinga naye ko turabagore n'abagabo hajya tuzuvuga ati ivyo dukina byose nuko tubayeho cyangwa uko njaganya njewe nkesitara nyene nkataka ngo nuko mbayeho ngo ndumumaraya ngo ndabakobwa no so bijya tubikina kumva yuko twokwigisha abantu ariko ubuzima bwacu bwa misi yose ni cigwa ku bantu kuko tubayeho neza si kuryo ko tuba tumeze na cyane kangaruke neza ku muzo wanyu benshi ntibari babazi ariko mwashyize mu ihuriro benshi batangura kubabona no munsi bashaka kumenya ati CAMAMARE kugira ngo yite CAMAMARE izina ryavuye he kariya yo yagenze gute kariyeri yawe ya comedy yari imeze gute kugira ngo aho ushike kuri CAMAMARE bavuga ati ure ni CAMAMARE original biragoye cyane twari igihe kandi wabuturiza kuri story sinavuga story yanje yose ariko point nyene biragoye cyane bitwara ingufu kandi bitwara igihe kinini ko umuntu umubona nk'uno munsi ukabonyita ngo CAMAMARE ukabonyita iryo zina bifise aho ryavuye kandi suko ntibisobanura yuko bwa mbere ngo nitwa CAMAMARE oya ubwa mbere witwa so cyangwa ubwa mbere nitwa Justin nyene nitwa Justin nayiretse CAMAMARE cyariza gute ko murashaka kubaza ati none yise CAMAMARE ngiye tuzi ko twogera ajya ku isoko si bose bamuzi nk'CAMAMARE ariko ushobora kuvuga ati uyu ninde akora iki so novuga yuko benshi banze kuri CAMAMARE banze ko ndumukomite kw'iryo zina CAMAMARE ry'umukomite niko benshi bo banze kubera ko mugena ari nk'icitwa Justin ataba ntaramenyekana muri ibyo bya comedy ni benshi batari banze
reka ndamwunganira uwo mwana kuko ndabona biramugora kuvuga umwana ncumutaho uyu ni camamare kandi nkuko yavuze kugeza aho yitwa camamare yahora yitwa Juste yahora afise andi amazina bya Too Much Money bya Elizabeth yarafise amazina menshi kandi y'amakopi ko muri comedy bisaba ube ufise izina rimwe abantu bakumenyera ko nko kuvuga ati Mutima suko nitwa Mutima afise andi amazina yiwe Gasore sinitwa Gasore afise andi amazina yiwe nje FAMBA sinitwa FAMBA nifise amazina yiwanje nuko n'umukomedi akwiye kuba mu gihe yaje ngaha turabona tumbye baramubajije manager witwa gutavuga uruzina bya Elizabeth turamuzi ya Too Much Money turamuzi ni nani ule wa Tanzania Uhozu tuvuga ibyo bizina ari umuntu yo kumenyera muri ayo mazina umuntu wavuze mu komedi avuga ngo ni Elizabeth Too Much Money Justin nibyo tahurika bisaba tugutorera izina kugira abantu bazo bakumenyera kuri iryo zina waritoye ni ya Miss manager wacu ndibaza nuko niyo ravuze ati wewe rero reka tugwe camamare nibyo zino zo zukora cyane mu komedi gusa umwana muramutahura igitsina cyamufashe byamunaniye kubisigura neza ni background yawe kandi abantu bazokumenya neza bivanye uzuramenya kuvuga background yawe kuko umufanzi wawe akura kumenye amenya aho tangure nawe ubwira nje gushika ahandi abafanzi baranje barazi aho navuye bazi ko mvuka mu Rugombo barazi ko mba mu Buyenzi barazi aho natanguye sinema barazi imyaka maze muri sinema nuko rero umufanzi akeneye kukumenya A jusqu'à Z kandi barazi ko ukunda kwenstar byose barabizi umufanzi rero uzuramuha umwanya wo kukumenya kandi biciye mu biganiro uravuga kweruka bisi ukavuga background yawe kuko umufanzi aba akeneye kukumenya birenze ndibaza amamenye background yiwe yabyanamnaniye kuvuga namunganiriye mushimire rero asante icyo zo mushimira aragiye kumwiminja nabindi nanjye nshaka kumamata kugira ngo turangize ikiganiro tugiye mu mwanya wa TikTok sivyo w'abantu babiri uragira ibibazo nka bitatu wo mubaza FAMBA nawe agiye ibindi bitatu yo kubaza kugira ngo mwishuranire nga umuntu akuze ni watangura ku mwana kugira umwana amenye kujya mwishura ko biba bigoye oya duhera kuri mutoyi oya ye nta mwana karaba imbere ya papa none urahari umucamanza ngo nta mwana karaba imbere y'umuvyeyi ahashanje bo izo ndero ni zake turi kidigitali twende basi nawe ndakubaza ufise abademu bangahe je mfise umudemu umwe ariko mfise abandi ba diaspora yanyishu nawe rero mubaza je cyambere umubaza bitatu FAMBA uvuye muhira waje n'amaguru canke waje niki mvuye muhira nabeshe nuriye bisi manukira kuri 11 ndabonana n'umuntu cafata moto ya 5 nshikana ngaho umwataza mata bisi hetende asigaye cyanyu uwo gisiba wo mufunga no mufunga kuri ufise agasho gusa kari kabe mu mazi okay FAMBA ikibazo ca gatatu niki wo guhitegeko ryo gukura ko ubwo bwanwa rumba akemera kuguha icyo ushaka mugaka gukura ko ubwo bwanwa wo vyeme ego no vyemera niba tukibazo byose zaheza kumwishura niyumviye ino canki yani TikTok twende sana oya ni uyireye kuma hamwe ego cyambere ni iki tutabeshanye ni kubera gukunda abakobwa je nta bakobwa nkunda ikibazo cya kabiri wanyishuye n'abakobwa ukunda ikibazo cya kabiri nibyanka ngo wose uzogira iki nzoduka cyo ni cya kabiri ikibazo cya gatatu mu bademu fise ndazi ni benshi wovuga izina ry'umudemu mwukunda ico kibazo naco nico kubazo nta bademu namwishu ubwagera ati nta bademu abakobwa nkunda kirazira guhara n'umuvye muvye yakubwiye ati ndazi ko fise benshi arabazi biramunaniye ndamubwiye ati je nta bakobwa nkunda naco wahishije kandi wamwishuye neza mu mugwa neza ego nta nakimwe wigeze ugira rero nawe natubwiye izina ry'umukobwa umwe mu bakobwa afise jewe
Uyinugire kumva ibintu ungura ubikuriye atabubona. Amuvuye ngaha. Tubona kwandikira ngo ega mani ngo aha nake ngo je. Sinzo kunyandikira. Tugenda ngo kuri byo mbatiza kuri. Ngo tubifute. Aho kaba. Oyaye. Hari ibintu mu buzima baragira ikiganiro mwibuke yuko mugikora. Oya basi Hari ibintu muzagufa. basi natubwire alphabet imwe yonyine itangura y'umukobwa we. Yewe gataba nuko rero umva nuko atamuvuze ndamuvuga. Okay, je naho mvuze navuga uwatse. Yego. Kwanda vuyemo sinamuvuza muvuge ashe kumuvuga naho berere ngaho. Gusa kimwe cyo wari kunyishura kuko naje nakwishura. Ina wamwishura. Nanje nakwishyuye ati ntabo mfise kubera ko nta bakobwa nkunda. Sawa. Okay. Yes, bakoze Ashari TV muri maneza ko twari turanezerwa. Ko turishima turi kumwe na FAMBA ndetse na CAMAMARE. Abantu ibintu bimeze neza. Ikibazo kimwe. Kimwe. Ndamubaza akabonise yego. Okay. Yavuze yuko abakobwa afise umwe akunda n'abandi ba diaspora. Nshaka amazina nanje abiri y'aba diaspora. Yo akunda. Y'umukobwa akunda nabo ba diaspora umwe. Yavuze ati byananiye kubera ko ndi umwana sibyo nawe rero kuko ari umupapa akuze ico kibazo ntikimunanira gusa cameraman ni watangura kubona umuntu agize ukupwe ucuhindukira kamera ko azoba kubitwa Ebane umwana yambajije ati mvuge izina ry'uwo mukobwa umwe nkunda n'izina ry'uwo diaspora umwe diaspora benshi fise mvuge umwe rero wemera ruta bose yego okay umuzina ry'umukobwa nkunda yitwa Mapua ni Mapua izina ry'umudiaspora umwe yitwa Mazuru. Sawa aho rero nanze bisubira ko kwishyura kwera muyabonetse izina kandi namuvuze sinagirya nino yani mwe oya mwe bakozi ba Ashari TV muri baneze yuko hano no munsi ni furu kuenjoy je na bibazo byinshi mfise ngo mbaza ngo tubaza ngo FAMBA ngo vimiziki twarabiganiriye ko kenshi murabizi musanze mubizi ifo turaryoherwa rega gato sasa umwanya wa TikTok wahe abinembo waje konye yani mushani vuruga mpaka na kirizi na vurugika umwanya wa TikTok warangiye numwa gusezera kugira ngo nito barambire ko ugumyitwenga cyane twamena imbavu sasa FAMBA akajama kanyuma konyene wombwira CAMAMARE nkako kumuhanura cyangwa kumutera intege sinzi peut-être je kintu kimwe no muhanura ukoza ni petit frère kandi subwa mbere nzana muhanura aje ntarabagasuku ibyo nibisobanura yuko umuntu ace bagasubura shora kuba ndagasubura kamapenga atavya bagafisa sawa subwa mbere na muhanura kuko buri munsi ndamuhanura gusa kimwe cyo nshaka ndamuhanura no munsi imbere ya televiziyo imbere ya Ashari TV nuko gusa iyi game turimwo ikeneye ubwenge bwinshi na strategy nyinshi kugira umuntu agere kubyo akeneye kugerako kuko iryo ndarivuze bivanye nuko ndamuzi. Iyi ni Buja movie iriya kombinezo Buja comedy ariko yahagarike kuri Buja movie utazi kwibrandinga cyangwa kwitwararika muri game udakoresha ubwenge vraiment no shika ukeneye gushika hashika ku mwanya muto ko ni wobandanya ariko ukoresheje ubwenge woshika ko ushaka gushikako ukashika hageze ego gusa ico namuhano kinini igame ukene ubwenge bwinshi na strategy no kuba atari uko naho shika hano kene gushika ko ufite imyaka myinshi muri imyaka mikeya muri game wadusanze twebwe sawa ukenere kutwigira ko twebwe bakuru bawe kugira nawe uzogere kure nico gusa namuhano. Merci beaucoup. Tujya kuri CAMAMARE kugira ngo atubwire ikintu amaze kwigira kuri FAMBA nk'umuntu wiwe wa hafi ndetse basanzwe bakorana n'ibikoko. Ikintu kimwe kimwe cyangwa ibiri pe ibyo uyo bavuga kimwe bureka nta mugabo yihindukiza mu cyangwa avuga kimwe nta kibazo kimwe okay nagoye kimwe okay FAMBA ikintu ndabona namwigiye ko ni byinshi so yanyigije byinshi kandi ndamwigira ko byinshi iyo bana n'umuntu bashana bivuga gute uramumenya kandi ukamugenderako urumva hakagira byinshi umwigako. Hari ijambo yigeze kumbwira ati umunsi ntuzuhere atakintu wize gishasha uwo munsi uzopfuye ubusa sibyo
iryo jambo narizirikanye ko ndarishira ku mutima kuko hari buri munsi bigiye ikintu gishasha kumvo yiwe buri munsi bure usigaye wigagisha buri munsi nkeje wizike aya kuswa yes akoze Ashariti reka turangiriza hano ndetse tubabwire neza ko tubakunda ariko kandi ntiturangirije hano reka tubasebe kuguma mukurikirana aba basore kugira ngo umuntu abashigikire mu batera intege kuko barabakeneye kugira ngo muze baze bakomeze intambwe zabo zigenda neza fata umwanya wawe uje kuri Ihuriro TV ubarabe ugukurikirane season zabo barakora niho bakora ibikorwa byabo ni FAMBA ndetse na CAMAMARE n'abandi basanzwe bakinana yari Elmalove mwarimu ndabakunda cyane kurikirana Ashariti TV natwe mutugire subscribe kugira ngo tubane duhereze notification z'ibiganiro bimeze fresh muheza give